je nagomba gushaka kuja ngo DJ Paul yavutse burya umuntu ashobora kuburindira umuntu ariko umuntu yaba uri windero ni vyiza ko avuga ukuri singomba kumuburindira ariko ngomba ndamubwiza ukuri ahagarike kwivanga mu bintu atazi sivyo ahagarike kwivanga mu bintu atazi kuko jewe yasanze ndirimba kandi yasanze ndi kwizina sivyo yaje guprofita izina ryanje mwese mwamumenye DJ Paul kubera jewe sawa ndi mwari mumuzi en fait sivyo iki naco gikurikira muri uyo mwanya nyene ico kintu kubyo cyabaye ingene je nahuye na Milipro ntibabizi na gatoya sawa kandi ndicatumye je nawe tumera kujye ntibabizi na gatoya hari jambo yagize commentaire musavuga ngo inguvu nakoresheje mu kuja kuburanya uwahoze ari manager wanje ngo barizo nkoresha kuja gufukama nibazigere bambona je mbaye mucakara ijambo yivugiye wenyene ngo azonkorera ko kubujya atamuntu umwe azosura kumva izina ryanje canke ngo yongere kumenya ku butaka bw'Uburundi ko nigeze kubaho gerige jambo ryamucomotse mwa Milipro ivyo bintu Paul ntavyo yarazi bagwana inzira zose kugira ngo simpagarare bagwana inzira zose kugira ngo ngwe bagwana inzira zose kugira ngo ngire kariki imana yo